Icyubahiro Mana mushobora byose, wowe wamye urinda ihanga ry'u Burundi, ukaba n'ubu warakingiye impanuka umwaka wose, nuhabwe icyubahiro kigukwiye. Barundi kazi, inshuti z'u Burundi, turiko turasozera umwaka w'2024, twawutanguye neza, tubandanya n'urugendo ata kuryagumbana, ata wanja wangura, none turiko turawuha agasaga kugira ngo twinjire mu wundi uwukoreye mu ngata. Nanje nka Sebarundi ndabaramukije, ndabipfuriza umwaka mwiza uzobashikane heza mutigeze mushika mu mpande zose z'ubuzima. Ndakeje abene gihugu bakora mu bisata byose by'ubuzima, bitanze batiziganya kugira iki gihugu kigume gitekanye kandi gihindura ishusho mu bijanye n'iterambere. Ndakeje cyane abantu bose bahagurukiye igisata cy'uburimyi, bigatuma umwaka urangira atanze batwumva nk'uko vyahora mu myaka ya kera. Barundi kazi, inshuti z'u Burundi, uyu mwaka turangije waranzwe na vyinshi vyiza, ari navyo bigiye kutubera umutahe n'impamba y'urugendo tugiyemwo guhera mu mwaka buca utangura w'2025. Uyu mwaka twakuyemwo ivyigwa ku bibazo bitari bwigere bivugwa mu Burundi, na cane ibibazo bijanye n'ubutunzi. Uretse ko twawukuyemwo isomo, twaranabifatiye ko kugira ngo dukore umwimenyerezo w'itunganywa rishasha y'igihugu mu nzira idushikana mu iterambere rirama kandi ridakumira. None tuhejeje umuntu wese yamaze kwerevuka, abona yaja nico yokora kiretse bigaba bimwe byamenyereye kurya bitarushe. Nico gituma mfashe kano kanya kugira ngo nkeze mwese abarundi n'abanyamahanga ba mu Burundi bafise ishaka ryo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Mbere bimwe vyihariye, ndakeje ugwaruka n'abakenyezi kumwete n'ubwira mwerekanye mu bikorwa vy'iterambere. Cyane ndakeje ugwaruka rwo mu gisagara, kuko ubu rwaratahuye ko kubaho atari kuba mu bibanza canke mu buzi bw'ibisata vy'igihugu, ahubwo ko kubaho ari gukora ibikorwa bigwiza umwimbu. Barundi kazi, inshuti z'u Burundi, uyu mwaka rutanguye 2025 ni umwaka w'ifatiro n'intango yo gushira mu ngiro imbona kazoza y'igihugu cyacu. Twawise umwaka w'umunyamwete, icivugo cyawo naco kikaba ari ikingo murundi wese gira ico ukoze kugira ngo Uburundi bushike kwihangiro ry'igihugu giteye imbere. Muti igihugu giteye imbere kiba gifise ishusho imeze gute? Ni igihugu kirangwamwo ukwishira no kwizana, amahoro n'umutekano, ariko kandi abene gihugu bakaba baroraniwe, bakagira ivyo bafungura naho barara, bahagira amagara meza, ubwenge n'ubumenyi, igihugu naco kihagira ijunja n'ijambo mu makungu, gitunze kandi gitunganiwe. Kugira ngo dushikire ico gihugu giteye imbere cigaba kikigaburira, hasabwa ukwitanga kudasanzwe kandi hasabwa vyinshi. Icambere, twese rutegereza guhinduka, ahari ubugaba hagasubira ubugabo, ibinebwe bigahindura ingendo canke bigahindurwa. Ikindi gisabwa kugira ngo dushikire ubwo Burundi ni ukucubakira ku mategeko. Akagagazo, ukutumva n'ukutumvira, ukwitereka kw'isonga ry'ubutungane
ukurenganya ikibonane uyu canke uriya ngo nuko Imana yamuhaye ibi canke biriya, ivyo bitegerezwa kuziririzwa mu Burundi. Kugira kandi dushike ku gihugu twipfuza, dutegereza gutunganya neza intwaro ku buryo abatwara baba ari indongozi zimboneza. Hajya hariho itandukaniro hagati y'indongozi isanzwe n'indongozi y'imboneza. Indongozi isanzwe iricara ikaja iyo bija gusa. Indongozi imwe niyo yifata nk'umurezi w'umwana, amushira mu maboko gusa, adashobora kumwosa ngo umwana atere imbere. Indongozi nk'iyo usanga ari imperekeza gusa, ntakimarira igihugu, kuko nk'uko biri mu ijambo ry'Imana, impumyi ntirongora iyindi, ahandi hoho bompi bogwa mu kinogo. Ariko indongozi y'imboneza niyereka bitwara, iri kwira abajana, ikabereka inzira bakurikira n'ibikorwa bategerezwa gukora. Aha rero abene gihugu mutegerezwa kuhakanurira, cyane cyane muri iki gihe cyo kwitegurira amatora. Mwirinde abadandaji b'ibinyoma babiyeza ko uno munsi kandi ari mburakimazi. Muragabe muze mutore indongozi zimboneza. Ikindi kizodushikana ku Burundi twipfuza ni ukuduza ubutunzi bw'igihugu. Aha naho nyene mu nkundire ndahatebe gatoyi, nta kibabaje nko kumva umuntu yirirwa aridoga ngo ifaranga ryarataye agaciro, nawe haheze umwaka atakintu na kimwe kigwiza umwimbu ahaye amaboko. Ico kumenya ca mbere nuko ifaranga urimenyera kuvyo washoye. Naho woronka amahera ataco washoye, ayo mahera ntabataniye n'ibipapuro ataco bivuze. Nico gituma twabonye ko imfashanyo ataco ifasha mu iterambere. Iyo yavyaruko kuva aho Burundi bwahereye bufashwa buba bwarateye imbere. Ifaranga kugira ngo umenye ko rifise agaciro, nturipimira ku ifaranga y'ikindi gihugu, uripimira ku vyo washoye mu bindi bihugu. Ifaranga kugira ngo riduge ni ugukora tukimbura, tukaronka ivyo dushora. Kugira rero igihugu gitera imbere, igikorwa ciremezo ni ukubungabunga ivyo ufise, ukongera ukagwiza umwimbo. Muri uyu mwaka twarabonye ko abarundi batarategera neza ibijanye no kubungabunga ubutunzi bw'igihugu. Abagwiza tunga n'abadandaza ntibaratahura akamaro k'amakori n'amatagisi. Abakorera leta ntibaratahura ikoreshwa neza ry'ikigega cy'igihugu. Mbere benshi bifata nk'uko batazi amahera igihugu gikoresha yava. Twarabonye no mu bushikiranganje bumwe bumwe basohora amahera bafatiye ku masoko atabaho n'ibikorwa bitakozwe. Mbere n'abarongozi b'amabanki bifata nk'abatazi ko aribo bajejwe kubungabunga itunga ry'igihugu, kandi aribo bari kuba abahinga igihugu cikorako. Mbere uwo mwaka twarabonye n'abatoba n'impaka ubutunzi bw'igihugu. Bamwe baranyegeje amahera y'igihugu kugira bene igihugu babure ayo baja gusumisha kandi ari rwabo. Abandi barashoye ibidandazwa mu bindi bihugu, ariko ntibatahana amahera mva makungu barose. Ndetse n'ingenzi mva mahanga zaje mu gihugu, amahera mva makungu zazanye barayegeranije, barayanyegeza kugira ngo igihugu ntikironke amahera mva makungu yo kugura ivyo Burundi butihingurira. Hari n'abandi bacisha ivyo baranguye hanze mu binwabi, kandi bazi neza ko ayo babiguze yavuye i Burundi. Aho hose bahunga amakori n'amatagisi. Uyu mwaka buca rutangura rero uzananye n'impinduka mu gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Abahora batazi ko gutoba itunga ry'igihugu ari igicumuro gihanwa n'amategeko mpanavyaha nibabimenye, kuko
ubu abahora bigira ibiro biteze bakinisha itunga ry'igihugu bagiye gufatirwa ingingo. Icambere coco mwe murakimenya, amakori n'amatagisi ategerezwa kwinjira yose mu kigega cy'igihugu. Uzokwigira sindabibazwa nawe amenye ko intahe izomukubita mu gahanga. Hariho abahora babikora bitwaje ko bahagarikiwe n'abigira ibihangange. Uzofatwa abimenye n'uwamukingiye ikibaba bazohanirwa hamwe. Abatoza kori mbaye ndabagabisha, umenye ko ari kwitanga. Bibaye ngombwa duhindura amategeko abagenga ku buryo bazohemberwa icyo bakoze. Binjije make bahembwe make, binjije menshi bahembwe menshi. Mwibungabungwa ry'ikigega naho nyene ni mubimenye, amahera yose ategereza gusohoka twabonye neza icyo agiye gukora ku neza y'abene gihugu. Abahora rero bayayangira mu kinyegero bamenye ko uyu mwaka buca utangura ari uwundi. Tuzokoresha ubushobozi bwose duhabwa n'amategeko kugira ngo abafise izo ngeso batuzwe, mbere n'abayasohoye ataco agiye gukora tubakurikirane bayagarukane kandi bahanwe. Mwijanye n'igisata cyo kugwiza umwimbu, abarundi bose bavyumve kuko so bwa mbere ndabivuze. Kugira utunge wongere utunganirwe utegerezwa kugira umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi. Uwo mwidegemvyo ntuzoboneka utunzwe no gutega amashi. Umuntu wese aziko akorera uwundi naho azoba akorera igihugu ni wibaza uti mbega aka kazi nkora kohera uyu munsi nzobaho gute? Niba bazi ico kibazo ugasanga ikirato kizoca kiguhengamirako, umenye ko atakazozo uzoba ufise, ucukura amaboko mu mpuzu ukora ikintu kiguha umwimbu ushora ku isoko. Ibyo gushora ntibibuze, hari biva mu burimyi n'ubworozi, ibiva mu burovyi, ibiva mu bwonko bwacu, nibiva mu bikorwa vy'ingenzi. Turizeye ko atawobura icatora muri ivyo. Ivyo bigaca bijana no guhingura ivyo twimbuye be nitunga kama Imana yaturemeye. Umurundi atari muri ivyo bisata mvuze ntaco ariko arafasha mu iterambere ry'igihugu dushaka. Naho woba uri mu bindi bikorwa, ni vyiza ko ugira n'akantu gatoyi ukoze kagwiza umwimbu kugira ngo hagaciro amafaranga ufise. Dutegerezwa kugwiza umwimbu kugira ngo dukure hanze bike. Birabaje kubona mu masoko yose, mu maduka yuzuyemwo ibintu biva hanze, mbere harimwo n'ivyo twari kwihingurira ngaha iwacu. Uno mwaka dufate ku biharuro duhabwa n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR, amafaranga yinjiye mu gihugu avuye mu byo dushoye hanze angana n'amadolari miliyoni 80 n'ibihumbi 350 ariko ivyo twakuye hanze bifise agaciro kangana n'amadolari umuriyaridi n'imiliyoni 827 n'ibihumbi 31,400. Ikibabaje muri ivyo vyavuye hanze, ivyo kwinezereza ngo twerekane ko turi abakire nivyo vyinshi, kandi ikibabaje nuko naho ivyo vyavuye hanze bifise ako gaciro, amafaranga mva makungu yavuye mu mabanki kugira birangurwe angana n'amadolari imiliyoni 181 n'ibihumbi 66,890. Biragaragara rero ko ibice birenga 80% y'amafaranga akoreshwa mu kurangura hanze ava mu minwe y'abanyonyezi bayanyegeza mu mazu. Nico gituma
tugiye gufata ingamba kugira ngo tugarukire ubutunzi n'iterambere ry'u Burundi. Ku bakozi ba leta mubimenye kandi mubitegere ko igihe c'imikino cyarangiye. Mu minsi ya vuba tugira tugendere ibisata vya leta bitwereke ico bigiye gukorera abene gihugu muri aya mezi 3, no kuvuga mu minsi 100. Abatagira umugambi nabo nta kundi, kuko kuva ubu nta muntu n'umwe agiye kubandanya ahembwa ataco yakoze. Abatubikorwa vyabo bagiye ku mabaramiro mu bunywero, tugiye kubafatira ingingo ruhasha. Ikindi kintu gihambaye ariko gitangaje ningene amafaranga ari ku makonte y'amashirahamwe ya leta umenga se ya leta, ugasanga abajejwe kuyarongora bayafata nk'ayabo bwite, bakibagira ko bashinzwe kuyabungabunga no kuyavyaza umusaruro ku neza y'igihugu. Aha rero abo babibaza ko bategeza gukoresha amafaranga y'amashirahamwe ya leta nk'ayabo bwite, turabavuniye akagohe, ntibahirahire ngo basubire gukora ibidakogwa, kuko vyo hava bibakora. Bose bategerezwa kumva ko ayo mahera baharura ko ari igihugu ategerezwa kwandikwa mu mutungo w'igihugu hajya mu kigega gikuru cy'igihugu. Abihaye nabo ingeso yo kunyegeza amahera iwabo, cyane amabanki anyegeza amahera kugira ngo ibanki nkuru y'igihugu ntimenye ingeri itunganye ibijanye n'ubutunzi, nabo nagira ndabagabisha. Tugiye gukoresha ubushobozi bwose Imana yaduhaye kugira ngo turandurane n'imizi ako kabi. Uwo tuzosanga raporo yiwe itandukanye n'ukuri, abimenye ko ari icyaha gihanwa. Twarabonye kandi ko mu gutoba itunga ry'igihugu hari nk'inzoka yizingiye ku gisabo, ngo twase ko batoba itunga ry'igihugu vyose bimeneke. Naho nyene tuzokoresha ubwenge Imana yaduhaye, iyo nzoka tuyimature kandi tuyihonyore ku mutwe, igisabo gisigare kidora. Mugarukira iterambere dushaka yuko atamurundi yorya ataco yahaye amaboko. Twasanze abarundi batakaza n'imiburiburi amasaha 16 ku munsi, ivyo bituma umwimbu utagwira ariko abafungura ari benshi. Birababaje kubona incabwenge indongozi zari kuba karorero uzisanga mu bunywero imbere y'isaha 6 cyanye imbere yuko izuba rirenga. Nico gituma tugiye kugwanya twivuye inyuma amabaramiro yose akorana mu masaha abantu bari kuba bari kukikogwa. Ico ndababwiye nuko incabwenge arizo zizotangura kubona ingene tuzogwanya uwo muco. Ku ruhande rw'uburongozi bw'igihugu turazi ico ibisata vya leta bisabwa: n'umutekano, ubutungane no gukora ibishoboka kugira ngo abene gihugu bari ku kivi boroherezwe. Tugiye gukora ibishoboka kugira ngo igihugu naco gishobore kuronka uburyo butuma abo bene gihugu baramigwa. Nico gituma tugiye kwitaho bimwe biboneka igisata cyo guhingura ubutare kugira ngo Burundi nabwo buronke ico bushora hanze, buronke uburyo bwo kubaka inyubako rusangi no kurondera umuyaga nkuba ukwiye. Barundi kazi, Uburundi buteye imbere kandi ntituzobushikira tutitayeho ibidukikije. Nitwibagire ko iyi si ari ingabire twahawe n'Imana ku buntu, itubungabungiye ubuzima, ni naco gituma natwe dutegerezwa kuyibungabunga. Gukingira ibidukikije no gukunda isi n'igihugu cyatwibarutse. Nico gituma tuzokwama duhimiriza guca imikobeko aho hose ikenewe no gutera ibiti canke ivyatsi ku nkengera y'inzuzi. Barundi kazi, iyo twavuye turahazi kandi turahazirikana, iyo tuja turahazi, murumvise ko ari kure.
ni kure ariko haragendwa, tuzohashika kuko ni heza. Ico umutima ushatse ntikiba kure y'amaguru. Ishingiye kuri ivyo mpejeje kuvuga vyose, nsavye mwese abarundi ibi bikurikira: nimugire urunani mu gukora, musenyere ku mugozi umwe. Kuva na kera narindi abarundi bamye bakorera hamwe bagahinda ikibiri kugira ngo barime hanini bimbure vyinshi bifuza. Natwebwe rero mu gihugu cyose nituje hamwe turangure imigambi iduza ubutunzi, dutunge dutunganirwe. Ntihagire usubira guhagarika umutima kubera ibicantege duhura. Ivyo vyose tuzobitsinda turi ku kivi. Barundi kazi, inshuti z'Uburundi, sinosozera ntabamenyesheje ingingo zine zikurikira zigiye gufatwa kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rutuganisha mu gihugu giteye imbere. Ubwa mbere, nk'uko bitegerezwa, tuzobandanya ducungera amahoro n'umutekano. Uzohirahira agashaka kudurumbanya azofatwa nk'umwasi w'igihugu, aronke igihano kimubereye. Ubwa kabiri, abagize akamenyero kurya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo, bahanwe, barihe ikibiriraho ivyo basahuye, kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu. Ubugira gatatu, abanyegeza amahera yawo mu mazu aho kuyatwara mu mabanki canke amabanki adatanga raporo y'ukuri mu banki nkuru y'igihugu, abadatanga amakori n'amatagisi bitwaje ibihagararo vyabo bazofatwa nk'abasi b'iterambere ry'igihugu, abagarariji, hanyuma bahanwe vy'akarorero. Ubwa nyuma, umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ivyo ari vyo vyose kubera uburiganya, ivyo twita stock de speculation, canke ariko aduza ibiciro uko yishakiye, agurisha ibidandazwa ku biciro yishingiye wenyene, yitwaje ibi na biriya, azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha. Dusavye ubunyene ubushikiranganji bw'ubudandaji gukora ivyigwa vuba kugira ngo hamenyekane ibiciro mfatirwako vy'ibidandazwa hamwe n'inyungu ntarengwa ku bikorwa vy'ubudandaji ku masoko yaho iwacu. Gutyo abahiganwa bazohiganwa bamanuka hasi, ntibazohiganwa baniga umwenegihugu. Mu gusozera, nashaka gusubira kwipfuriza abarundi bose aho bari hose umwaka mwiza. Uyu mwaka w'ibihumbi 2025 niwahera tuzoheza twirimbure, turaba umunyamwete yarushije abandi aheze ashimirwe izuba ryaka. Ubu rero mu gusozera no gutangura uwo mwaka, musangire ivyo mwategekanije, muyaga amahoro n'umutekano, ariko mutibagiye urugendo turimwo rugana kuri yambona kazoza yacu y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Imana Segaba wa vyose nibahezagire kandi ibahangaze. Murakoze.